Shalom bakunzi ikiganiro kanguka uno musi ku munsi wa kane mu kanya gato muga mukurikirana ikiganiro co muri kano gatondo. Ndabaye ikaze mwese mu kiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno musi ku munsi wa kane, murazi ku munsi wa kane tuganira ivyerekeye guhindura ivyiyumviro canke changement de mentalité. Rero hari ikigo gishasha tugiye gutangura kandi vyinshi uzosanga ndamaze kwivuga, ariko birakenewe ko tubisubiramwo. Ikigo rero gishasha tutangura uno musi citwa guhesha icubahiro ndiho aho dukorera. Honorer je suis au lieu de travail. Nuvuga yuko ahantu ukora, rero kubwira abantu bafise ahantu bakora, aho ukora hose nagana kwereke ko ijambo ry'Imana rigusaba guhesha Imana icubahiro. Tuzobona muri Bibiliya byinshi namaze kwivuga, hariho n'ibindi ngaruka ko, ariko by'ukuri mwe mu Imana aransoneka ko twotahura akamaro ko guhesha Imana icubahiro aho dukora. Aha rero kombwira cyane abantu bakora mu bundi buzi atari bwivuga butumwa, ariko n'ubwo ivuga butumwa nabo nyene birabaraba. Umukozi wese Imana afise ukuntu mubona, ijambo ry'Imana afise ukuntu rimubona. Hari byinshi twaganiriye murabizi, n'ubu tuzobigaruka ko muri iki kigo rero tuzokwiga n'ibindi bidasanzwe. Tuzobona cyane ingene ukwiye gufata ahantu ukorera, aho ukora ingene ukwiye kwifata, ukamenya ko hari inyifato Imana gushaka ingene ukwifata aho nyene ukorera, ukamenya nuko uri umuco. Niko mvuga abantu bakora mu mashirahamwe y'abantu batazi Imana cyangwa badakijijwe, usanga wewe wagiyeho nk'umuco hama ntubimenye, ugasanga wagiye gusa kuronka ico ufungura, ariko ntumenye ko hariho ikindi gikorwa, yini mission Imana igufiseko. Kandi cyane nashaka ko dutahura ko dukwiye guhesha icubahiro Imana aho nyene turi. Abatari bakibizo bahenze ngene babona ibintu. Ndashima Imana ku nyigisho tumaze kuganira kuvyerekeye akazi abakoresha. Turamaze kumva by'ukuri abantu batari bake bakurikira zino nyigisho bahinduye ukuntu babona akazi kabo, bahinduye inyifato yabo imbere y'abakoresha babo. Tuzora urorero muri Bibiliya budufasha gutahura neza, ariko uko bimeze kose mu mangaruka handi nyene, iyo uriko urakora, waba ukora iby'isi canke ivy'umurimo w'Imana, aho ukora hose, igituma kenshi abantu batavyitaho batayifata neza no kubibaza ngo abakozi b'Imana ni twebwe tuvuga ubutumwa muri kanguka canke abapastori canke abavuga ubutumwa canke intumwa. Ariko nagenda kwereke yuko nawewe uriko urakora ahantu batavuga Yesu. Aho niko mvuga ahantu ukora batavuga Yesu, nk'ishirahamwe canke societe canke ukora muri leta cyangwa ukora mu magazine, aho ukora hose. Ariko nagenda kwiye yuko aho hantu ukora ugenda ugatonda mu gitondo ugakora n'amaboko yawe, ugakora n'ubwenge bwawe, ugakora n'umutwe wawe, hanyuma ukwezi guheze bakaguha umushahara akora wakoze. Nagenda kubwira yuko nubwo ata Yesu avugwa ngaho, nubwo ata bintu by'ivuga butumwa bihari, ababikora bashaka kwishira amafaranga, bashaka gutunga, bashaka gutera imbere. Nagenda kubwira ko aho hantu nyene uri umukozi w'Imana. Abantu bashaka gukorera Imana gusa mu kuvuga ubutumwa, ariko no ku kazi ukurakorera Imana. Niyo mentality kuye guhinduka, ivyumviro kuye guhinduka. Mu Bakolosayi igice ca 3 umurongo wa 23, Colossiens 3 verset 23, avuga mu Gifaransa ngo tout ce que vous faites, ngo ivyo mukora vyose, nzanashira mu Kirundi, faites-le de bon cœur, mubikore n'umutima ukunze, ngo comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Kandi bisobanura mu Kirundi ngo mubikore nk'ababikorera Mwami canke Imana, ngo ariko ntimubikorere abantu. Ndabisubiramwo ngo aho ukora, ivyo ukora vyose ubikore unezerewe nk'ubikorera Imana, ntubikore nk'ubikorera umuntu. Rero ndakwa akarero, ushobora kuba kumbure hari umuntu afise iduka, afise alimentation nk'akarero, hama yaguhaye akazi ko kuza gukora kuri kese wakira abantu baje kuriha, bakariha, akawewe uzura afata ivyo baguze, ukabagira igiciro, bakaguha amafaranga, ukabasubiza. Ako niko kazi kawe. Rero iyo duka ntivuga Yesu, nta butumwa buriyo, nta ndirimo z'Imana ziriyo, ibihari byose nivyo gufungura, ni ibintu byose ubuzima bwa minsi yose, nta Mana ivugwa muri iyo duka. Ariko turavye umurongo wa Kolosayi 3:23, Colossiens 3 verset 23, hatubwira ngo ni wabikora neza n'umutima ukunze, tuzobibona uri umwizigirwa, ngo ubikore nk'ubikorera Umwami Kristo, Yesu Kristo, ngo ariko ntukore nk'ukorera uwo shobuja yaguhaye akazi. Nivyo uwo yaguhaye akazi uramwubaha, uteza kumwubaha, ijambo ry'Imana gusaba kumwubaha no kumwumvira, yego. Ariko ivyo nivyo abana b'abantu tubona amaso akwereka, ariko ijambo ry'Imana rikweretse ivyihishije. Umukuru wawe, umushefu wawe uwukorera suyo, ahubwo ni Kristo uri kurakorera. Mwana majambo rero,
hagiye ku kazi uwo muntu yamatonda kuri iyo duka cyangwa alimentation yamatonda ngaho akwiye kumenya buri gitondo avyutse amenye ko ari umukozi w'Imana nkuko tubisomye mu Bakolosayi 3:23. Rero umukozi w'Imana simaka uje mu vy'impuhemu gusa, umukozi w'Imana nuko ukora mu bugororotsi kandi ukabikora ubikunze wiyumvira ko bikorera umwami Yesu Kristo. Tuzokomeza ku munsi wa kane, tubahezagire mugire umunsi mwiza. Turageze mu gice cya kabiri ni ukuvuga umwanya w'inyigisho. Turakomeza igitabo cya Yobu. Murazi ko tuzokirangiza ejo ku munsi wa gatanu. Ni inyigisho maze amezi 2. Rero ejo niho tuzorangiza. Hari byinshi byo kuvuga ariko naberetse ngene mukwiye gusoma mu buryo bwumvikana tuko turarangiza. Ejo nuko ndababwira ngene Imana iyo yubashe ukirinda kuvuga amajambo mabi, iherezo rya mari ryiza. Amajambo Yobu yavuze niyo yamutabaye. Twabonye ngene Imana mushingiye intahe. Ejo twarabibonye Imana mushingiye intahe, yamutangiye ubuhamya. Iravuga ati mwebwe Elifazi n'abagenzi babo babiri ntimwamvuze jewe neza nkuko Yobu yabikoze. Yobu urumva yuko amajambo yose yavuze ntiyigeze avuga nabi Imana, ayagiriza. Ayibwira ati Imana wampevye, Imana urampemukiye, nta majambo nk'ayo yigeze avuga. Ariko benshi muri twebwe tuko turumviriza kino kiganiro, benshi barivuga amajambo mabi. Hari amajambo menshi uvuga urafise n'ishari ku bandi bantu bamerewe neza. Sinzi kuvyumva, abandi banamerewe neza ugacugira ishari kwazi Imana kweki naka amezere gutya, kweki ari jewe nakukoreye iki. Hari kibazo dakwiye kubaza Imana umusi numwe nimba horo kibaza Imana ucihane. Ikibazo abantu benshi bakunda kuvuga n'abakristo n'abakozi b'Imana bavuga ati Mana nagukoreye icyaha ikihe kugira mbe muri bibazo nk'ibi. Ivyo bintu zose kubibaza Imana benshi bakunda kubibaza ngo Mana nagukoreye iki, ni giki nagukoreye kugira nshobore kuba mu bibazo nk'ibi nkaba mu muvumo nk'uyu. Ico kibazo kisona nabi Imana ntigikunda na gatoya kuko ni kugumuka ku Mana. Ariko Yobu ntigeze abaza ivyo bibazo. Nico gituma tukwiye kumwigira ko rero ahubwo hakugira ishari y'abandi bantu bamerewe neza. Sinzi kurabona iyo ubabaye ukabona abandi bamerewe neza ugasanga urageze ishari. Hakugira ishari y'abandi bamerewe neza, ahubwo ugira uguhishurirwa ubasengere. Mbega urashobora gusengera abantu bamerewe neza kandi wowe uri mu bibazo, basengere kuko no basengera uraronka umugisha. Iryo ni irindi hishurirwa kuko turavye muri Yobu 42 umurongo w'10, Job 42 verset 10. Yobu Imana imaze kubona ko yewore umuhizigirwa, Imana imaze kumushinga intahe, yacimusubiza uko yaremeze imbere yuko agwara. Nuvuga yuko yaciye akira za ngwara zose, hanyuma asura kumera neza, agira amagara meza. Ya mibabaro vyose irahagarara ngo l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Nuvuga yuko yamusubije amagara, bya bihute vyose birakira, ya mibabaro yose irahera, uko yameze nabi byose birahera. Imana akoze igitangaza arakira. Amaze kubona afise inkomezi, bya bintu byatuma agumarira ababara kweki navutse biraheze kuko imibabaro yose iraheze. Ico Yobu yakoze ntiyakibwira Imana ngo none gamana none abana banje nabo kona ntakana kamwe nsigaranye, amatungo yanje, inka zanje, ivyo zavyo yavuze. Ico yaciye akora Yobu ngo amaze kubona ko afise amagara yakize, ico yaciye akora yaciye asengera babagenzi biwe. Bamwe bagomba bamucokora ngo nikwera ivyaha, ba Elifazi, ba Berudadi, ba Tsofari, yaciye abasengera. Amaze kubasengera bikora ku mutima w'Imana. Imana ikimusubiza bwa butunzi bwiwe bwose incuro 2. Il lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Siko muvyumva, gusengera abandi birazana umugisha. Imana inakunda abantu basengera abandi kuko yisengera abandi ni kimenyetso c'urukundo. Musome neza umurongo w'10. Imana bwa mbere ntiyamusubije vyose incuro 2. Turakona kuvuga ngo Imana yamusubije incuro 2. Oya, icyambere Imana yakoze ibigeragezo biheze yamusubije amagara yari afise imbere.
asura kumera neza, imibabaro byose iraheraye, bya bihute byose bimwe bivuga ngo n'amayirisere byose birahagarara. Bimaze guhagarara rero aca yumva afite amagara. Icyo yaciye akora, mwibuke ko yari yamaze kubona ubunini bw'Imana, ubwiza bw'Imana, aranihana kubona atari bwatahura Imana. Aca abona bagenzi biwe, abona ko bataratahura, sinzi ko muvyumva, ntibaratahura ubunini bw'Imana, ntibaratahura ivyo wowe yatahuye, ntibarabona ivyo wowe yabonye. Aca atangura kubasengera. Mwaze ko yabasengera bagira iki? Yabasengera bo nyine bahishurirwe Imana mu bunini bwayo. Nico nibaza ko yabasengeye, kuko nico catumye ahishurirwa. Aca arihana, aca asengera abagenzi biwe. Abasengeye bikora ku mutima w'Imana, Imana ishiramusubiza, iramushumbusha incuro zibiri y'ivyo yari yabuze vyose. Ikintu cyonyine Imana itagwijije kabiri n'abana biwe. Ku murongo wa 13 Imana cimuha arashobora kuvyara abahungu 7 n'abakobwa 3 kumwe kwa mbere. Cagihe Satani yisha abahungu 7 yica n'abakobwa 3, yacimusubiza vya bindi vyose, kiretse abana nibo yatagwijije kabiri, ariko bisigaye vyose yamusubije incuro zibiri. Musome murongo wa 12 niho mubona ibintu Imana yamuhaye: ibihumbi 14 intama, amagamiya, inka, ibintu vyinshi, indogoba. Imana yamuhaye vyinshi cyane gusumba ivyo yari afise ubwa mbere, kuko yanezerewe ko yabaye umwizigirwa. Ejo tuzorangiza kino gitabo, ndiho bahezagire, mugire umunsi mwiza. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibage gufyonda ku gakengeri kugira mumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cyane.